kugira ndabereke ico umuntu yokora canke ico umugabo yokora kugira avyare umuhungu. Ndabereka n'ivyo umuntu yokora canke ivyo umugabo n'umugore bubakanye bokora kugira bavyare umukobwa. Bisigura ko ubu ata mpamvu yo kugumuvyara abakobwa gusa, nta mpamvu yo kuvyara abakobwa 10 n'umuhungu umwe, nta mpamvu yo kugumuvyara abahungu gusa, nta mpamvu yo kuvyara abahungu 10 n'umukobwa umwe. Ubu umaze kuraba ino video uzoba ufise amahirwe arenga 80% yo kuvyara igitsina wifuza. Bisigura rero ko ata mpamvu nimwe kugumuvyara abakobwa gusa, ata mpamvu nimwe kugumuvyara abahungu gusa. Ariko ngira ndakwereke ibintu wokora canke uburyo wobikoramwo kugira ngo uzogire amahirwe arenga 80% yo kuvyara igitsina wifuza, ari umuhungu canke umukobwa. Ushobora kuba ari irya mbere ukurikiranye ino chaîne yacu, ari irya mbere ubonye ibiganiro vyacu, ni ivyigwa nk'ibi tugenda ducisha kuri rino rubuga. Amazina yanje ni Irankunda so umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Rero ngenda ndafasha abantu bubatse ahanini gutahura ivyigwa nk'ibi bigiye bitandukanye vyerekeye ubuzima bwo mu kibano, ubuzima bw'abubatse umugore n'umugabo. Aha ngenda ndabafasha guharura iminsi ukwezi ko kumara, guharura iminsi yabo y'agasamo, ibintu vyinshi. Nimba rero ubwa mbere udusuye kuri ino chaîne, ibuka gukanda ngaho kuri subscribe, ugire na like, ugire na comment nimba ufise ikibazo ubaza canke ico uterera. Nivyo rero twama dukora kuri ino chaîne yacu. Uyu munsi rero ngenda ndabereke nivyo bintu uko bigenza kugira uvyare igitsina wifuza, ari umuhungu canke umukobwa. Dutangure rero hano dukoresheje ibintu twamaze kwandika hano. Murana ko namaze kwandika umuhungu, hariya naho nanditse umukobwa. No kuvuga ngangira ndabereke uburyo ukoresha kugira uvyare umuhungu, aha naho ndabereke uburyo ukoresha kugira uvyare umukobwa. Rero byose bihera ku munsi wa ovulation w'umugore. Ni kuvuga umugore wese canke umukobwa wese arazi umunsi wiwe wa ovulation, kuko narakoze video nderekana ko umukobwa yaharura umunsi we wa ovulation. Ovulation ni mugira urubuto rw'umukobwa rusohoka rukaje gusanganira imbuto z'umugabo. Rero utazi guharura umunsi wa ovulation, rama video twakoze uraza kuyibona. Rero byose bivana n'umunsi wa ovulation w'umugore wawe. Ni kuvuga niba mwubatse, umugore arakubwira ati ovulation yanje izoba itariki 12 canke izoba itariki 15. Ni kuvuga umugore wese, abagore benshi barabizi, utabizi raba video twakoze twaravyigishije gose. Rero byose bivana n'umunsi wa ovulation w'umugore. Kugira uvyare umukobwa bivana n'umunsi wa ovulation w'umugore, kugira uvyare umuhungu bivana n'umunsi wa ovulation w'umugore. Bisigura ko umugore wese icambere duhera ko nuko ategezwe ko bazi umunsi wiwe wa ovulation. Twizere ko wa mugore we uzi umunsi wa ovulation. Reka yenda kwereke uko wovyara umuhungu. Twihakaruriye tuvuge ko uyu mugore ovulation yiwe yabaye itariki 16. Aha niho habaye ovulation y'uyu mugore. Ni kuvuga byose bivana na ovulation. Ni kuvuga nimba urubuto rw'uyu mugore rwasohotse itariki 16. Iki ni ikintu ca mbere utegerezwa kumenya. Ikintu ca mbere ni ovulation. Umaze kumenya ovulation yawe ucumenya ibindi bikurikira. Ikintu ca kabiri ucumenya nuko imbuto z'umugore zimara iminsi 5. Imbuto zitanga umukobwa hananditse X, imbuto zitanga umukobwa zitwa X, nanditse fille, zimara 5 jours. Ariko izi mbuto zirikwega, ntizinyaruka. Izi mbuto nazo za Y zitanga umuhungu zimara 3 jours. Nguba haize iminsi 3 zica zifa. Ariko izi ziri rapide. Bisigura ko izi mbuto za Y zitanga umuhungu zimara iminsi mikeya ariko ziranyaruka. Imbuto zitanga umukobwa nayo ni za X, zimara iminsi 5 ariko kandi zirikwega. Rero bino bintu bya mbere utegerezwa kumenya imbere ya byose, imbere yuko umenya bino bintu tugiye kubigisha uyu munsi. Rero ngaha twamaze kwandika umuhungu. Nuko nimba ugomba kuvyara umuhungu, umugore wawe arakubwira umunsi we wa ovulation. Ovulation yo twafashe ko yabaye le 16. Imba ovulation yabaye le 16, imbuto z'umuhungu turazi ko zinyaruka ariko zimara iminsi 3. Ucororeye iminsi 3 imbuto z'umuhungu zinyaruka. Le 16 nubwo ari 1, 2, 3 nubwo guhera le 16 gushika le 14. Nimba umugore wawe azogira ovulation le 16, mugaca mugira imibonano n'umugabo wawe guhera le 14, le 15, le 16, hamuza mufise amahirwe angana na 80, arenga 80% yo kuvyara umwana w'umuhungu. Kubera iki? Imbuto zibyara umuhungu za Y ngazi zoba zihari kandi zinyaruka, kuko imbuto zitanga umuhungu ziranyaruka kurusha zitanga umukobwa. Bisigura ko rero uriko ugomba kuvyara umuhungu
ugomba kuvyara umuhungu utegerezwa guhoroya iminsi 3 rimwe kabiri gatatu. Aho iyi minsi 3 imbuto za Y zizoba zihari zitarafa kandi zinyaruka. Bisigura ko imbuto zitanga umukobwa ntizishobora gusiga izitanga umuhungu. Ariko ingorane ihari nuko izi zitanga umuhungu zipfa hakiri kare. Nico gituma reka nkorera kuri iyi minsi 3 imbuto zitanga umuhungu zimara. Niyo nkorera kuri ya minsi 3 ovulation yabaye 16 rimwe kabiri gatatu ucukora imibonano mpuzabitsina muri iyi minsi 3 ro 14 ro 15 ro 16. Aha rero uzobise amahirwe arenga 80% yo kuvyara umwana w'umuhungu. Twiha kandi karore dufate ko uwo mugore ovulation yabaye ro 12 itariki 12 agomba kuvyara umuhungu. Menya ko imbuto zitanga umuhungu zimara iminsi 3 ariko ziranyaruka. Menya ko imbuto zivyara umukobwa zimara iminsi 5 ariko zirikwega. Rero cyo dukorera kuri uku kuntu imbuto z'umugabo zitanga umuhungu zinyaruka kandi zimara iminsi 3. Cyangwa uri iminsi 3 rimwe kabiri gatatu. No kuvuga ni wakora imibonano guhera ro 10 gushika ro 12 uzofisa amahirwe arenga 80% yo kuvyara umwana w'umuhungu. Kubera iki? Za mbuto zitanga umwana w'umuhungu zimara iminsi 3 kandi ziranyaruka. Bisigura imbuto z'umugore nimbuto nako zitanga umukobwa ntizishobora gusiga imbuto zitanga umuhungu. Bisigura ko nimwakora imibonano mpuzabitsina kuri uyu minsi 12 11 10 muzobisa amahirwe menshi cyane yo kuvyara umuhungu kubera izi mbuto zitanga umuhungu ziriruka cyane kurusha izi mbuto zitanga umwana w'umukobwa. Bisigura ko uzofisa amahirwe arenga 80% yo kuvyara umwana w'umuhungu mu gihe mukoresheje iyi minsi mejeje kubereka. Were nawe ushobora kuba ovulation yawe uri umugore yabaye 9 muca muharura iminsi 3 rimwe kabiri gatatu. Mukoze imibonano n'umugabo wawe guhera 9 gushika 7 muzabamuse amahirwe arenga 80% yo kuvyara umuhungu. Ivyo biratahuritse gose nibaza ko umuntu wese ashobora kubitahura. Nawe nimba ovulation yawe yabaye nka 20 ucuharura iminsi 3 ucukorera kuri iyo minsi 3 nyene uzofisa amahirwe menshi cyane yo kuvyara umuhungu.